Bonjour, au fait, chez YouTube yanje nari maze isi nayihevye kuyikorerako, nari maze iminsi ifatiriwe, uno munsi rero mba papa sinayigeze kubabwira ibintu vy'uko hariho nk'abantu bavuga ngo bakeneye kuja hanze, bon akaba adafise imboni nyene yobigira, donc gusaba amaviza ukaba bagumaza baramwima iki n'iki, nagomba au fait nayigeze kubabwira akantu, ukaba uri umuntu wumva wibereye i Burundi muri East Africa, donc ufise objectif yo kuvuga ati umunsi umwe jewe nzokwigira hanze, narabagacishijemwo ukaba ubishaka wewe banza ugende muri wigire Dubaï uje gukora akazi, c'est pas évidemment Dubaï naho bahandi mugabo cane cane aho noshingira ko mvuga ni nka Dubaï. Muti Dubaï kubera iki? Dubaï iyo ugiye gukorerayo hari ID baguha yerekana yuko uri umukozi uri kurakora akazi, yerekana nyine ko uri umuntu kameme afise occupation. Aho ndabaciriyemo ntabaciriyemo ofete mu isanzwe hari ubuzi abantu bakora i Burundi, hari ibihugu vyinshi bitemera experience y'u Burundi, akavuga ngo i Burundi yego turatubwiye ko wakora ibi nibi mugabo kenshi ugasanga ntibavyemera neza, bagama babona kwikura babesha. Surtout kubera ona amadokima y'u Burundi atabari numerize, atari numerique, urabona ko ari karangamuntu y'urupapuro y'iki ibintu byose, kenshi barakunda kuvuga yuko ibintu by'u Burundi bitaba vyemera. Rero niyo babwiye ko wakoze i Burundi, hari kenshi batakunda kuvyemera, ahubwira bati no ivyo ukona ko ariko baraduta. Rero Dubai iyo ugiye gukorerayo bo baraguha ID, baraguha nyene kandi uri kurakora. Hari waciye ambwira ngo none ibitwa ko turakora vy'ikiyede ngo vy'iki ngo muri construction, je namubwiye nti erega abantu bakora mu biro n'abari abantu benshi, burya abantu benshi n'abakora mu mashantier muri construction nibo bantu usanga ari bo benshi. Rero ntibigutere ikibazo ngo urumva ngo none ngo abantu dukora mu mashantier ngo iki, no. Abakora mu mashantier meme no muri Iburaya no muri Amerika abantu babahembwa amahera menshi, ego abaruha abarakazi karuhisha umenye ko umuntu abahembwa amahera menshi. Kenshi hari n'igihe abasumvye wo mu biro, kenshi hari igihe abamusumvye. Rero igituma ngaruke kuvyo nako ndababwira, igituma iyo wagiye Dubai uronka iyo ID na passport yawe umva deje bayagiye mu gikumu cerekana ko watembereye. Rero iyo ufata iyo passport yawe ugasaba kuja gutembera nk'ahandi mu kindi gihugu, ugasaba visa ya Serbie canke ahandi ubu ufise amahirwe gusumba umuntu afise passport yiwe iri Burundi. Narabibabwiye cyane wavyumvise rashoye kubitaho ivyo namubwiye, mugabo ari woshobora kuba atarabitahuye akavuga ati none ibi yavuze vyo kuja Dubai gute. Mu misi iza hazoba hari amahirwe yuko umuntu ari Dubai ashobora gusaba visa muri Serbie vyoroshe. Mu misi iza hazoba hari ko umuntu ari muri Serbie ashobora gusaba visa nko muri Espagne vyoroshe. Harumva bivaye n'uwacambira none ngo je nkora mu vya construction ngo nkora mu mashantier. Wenda Iburaya ntibakeneye abantu baza gukora mu biro, abakora mu biro abazungu barabafise bakora mu biro, bakeneye abo bantu baza gukora mu mashantier, baza gukora ibikorwa biruhishije. Urumva rero naho navuga nti namubwiye nti wowe ivyo ntibigugire ko ikibazo, kuko Iburaya bakeneye abo nyene baza gukora intunzi. Bizoba vyoroshe gusaba muri Albanie, burya ufashe nk'umuntu yofata passport yiwe ari Dubai agasaba nko muri Albanie agashira ku ID yiwe, ndibaza abafise amahirwe menshi yo kuronka passport. Ndibaza ko 60% yoronka visa. Je nivyo nzi, mugabo urumva ndasa makuru yuko biento hasigaye yuko
hasigaye yuko ababitanguye bikunda, abatanguye iyo procedure yuko ushobora kuba uri Dubai ugasaba visa nk'akaro muri Serbie, Albanie, Espagne, Greece n'ahandi. Abambere batangura kwemererwa. Rero nibemererwa hari abenshi bazomenye ko bya bintu ari byo batevye. Umuntu rero ari Dubai ashaka kuvuga ati none mu misi za imyaka 2 zomeranye nzoca nsubira Burundi gukora iki, nzoca ngira iki. Harakwiye kubanza rero akabaragira, akabarabikorerako, aravuga ati okay, je mu misi za sinzosubira Burundi kuko yego urashaka kuzosubirayo, mugabo urumva amahera uzoba waraciye ntaho uzoba warayabitse, ni wacu uja udafise ibindi bintu wateguye kuzuca ukora, ayo mahera azohemara kanga hazoca hera. Burya amahera kugira yagumane n'ikintu wayashizemwo, ni ikintu urimwo kiguma kizana yandi mahera. Urumva ni wacuva Dubai mu nyuma ukagenda nka Albanie, ukagenda nka Moldavie, ukagenda nka hehe, ukaba uri kurakora akazi, uzovuga ati okay, ndiko ndakora akazi mu misi nzogira inyungu niki. Naho rero mvuga nti mubanda uwabitahuye kugira nabivuze abikorereko, abishiremo inguvu. Ndabizi ko byento nzoza ndababwire nti muri abantu bari Dubai hari wakoresheje bya ID Dubai na passport yaronse visa hana. Nzoza ndababwire mu isanzwe ko ndababwira ni mu kwankuraje abantu babandi. Hariho benshi usaba kubaza ngo n'umuntu yoja hanze gute, umuntu yogira iki. Kuyo wagiye Dubai niko n'ahandi uzohagenda, bisaba gusa courage, bisaba yuko ushiramo inguvu, utacika intege. Donc urumva ubu ufise vision, ukaba ufise nyene, ukaba ufise abaguhanura bakubwira ibintu, information udafise ukazirondera kuri internet. Ntankeka ko biento wa muntu yaje Dubai peut-être aba mutwenze, harababona bati wowe ugiye gukora ikiyede, ugiye mu biki, bazomubona bya bintu vyi Dubai byamufashije, akabageze nk'akaro muri Albanie, ageze muri Serbie, byamufashije akabageza ahandi. Urumva ntugire ubwoba bwo gutangura, yatangura. Ntugire ubwoba ngo none ngo nimva ngo muri ngo nk'akarongo nk'ubu wonshashikana muri Albanie ngo noca ngiki, ngo noba hehe. No vous inquiète pas, wewe ntuzogira ubwoba bwo kwiyumvira ngo mbega nk'ubu ngo no kwisanga ngo ndi mu Burusiya no vyogenda gute. Ico kibazo ntuzoreke gukora ikintu ngo wiyumviriye ngo mbega ngo nk'ubu ngo no kwisanga ndaha ngo vyogenda gute. Ntuzogira ikibazo cyo kwiyumvira ibintu mwe n'ibyo. Imana ibihari burya wowe uzohura n'abantu bakugaburira utabazi, uzorya, uzobaho, uzoronka uryama, urumva ntugire ikibazo na kimwe ngo mbega urumva ngo hanarindi ngo ndaryama nkasinzira, ngo urumva ngo fise ubwoba ngo ngiye handi hantu bizogenda gute. No, ntuzose kugira ubwoba bw'ivyo. Imana ibihari kugira ngo nyene igukorera ivyo vyakunaniye. Urumva kandi kino riske riye fata riske. Ivyo ubona vyiza urimwo mugabo biguteye ubwoba bwo muri kazoza, bihebe, kuko ivyo urimwo bituma ufise ubwoba bwo mu misi izoza. Numva bikumariye iki? Bituma udasinzira, witwa kuri muri vyiza mugabo nturi kurasinzira, uri kumufise ubwoba ngo bizogenda uko. Ivyo rero vyose bihebe, wewe fata riske, ukore kigi umutima wawe wifuza. Uraha umutima wawe urifuza ko wobikora, mugabo satana igace kwereka ubwoba ngo urumva ngo bizoca bigenda nabi, ngo bizogenda uko. Nta kugira ubwoba, ibintu umunsi wawe wageze ibintu byose bizogenda neza. Aho rero niko ndahakuraje abantu bari muri Dubai batabona ibintu byabo ngene bizogenda. Na vous inquiète pas, wewe shiramwo, wewe buje, wewe rondera, ntuyicare muri kurarondera. N'uri Burundi nawe nyene ni Dubai muri seze byareye,
hari abatariko barakora ariyo bari byari bigoye mugabo ubuye batanguza barasubira gukora wowe ukaba ugize birondere ugenda ukore mu mugani w'ikirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze wewe genda ntuwiganyire ngo mbe ngo bizogenda gute no fele umwandanye mugira subscribe umwandanye muri commentaire mwandike ibindi bitwifuza ko tworabira hamwe jewe nfise akanya vraiment turaganira abajene mukore mugire vision ntuse kugira ubwoba ngo urumva ngo none wariya ngo nta nshuti ifiseyo ngo ngwiki mwandanye nkwikirana merci